Amahoro, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndashima Imana yadukuye mu buja bw'ububeshi, idukura mu kwiba, idukura mu gusambana. Hariho benshi yakuye mu mafilime y'urukozasoni, hariho benshi yakuye mu miziki itagira ikimazi, hariho benshi yakuye mu kubesha, mu nzigo, mu ijaruzi. Hariho benshi yakuye mu bigirwamana bashira umutwe ku bitagira ikimazi, hari abo yakuye mu rusimbi, hari abo yakuye mu kaboregwe, hari abo yakuye mu bintu byinshi cyane by'umunuko. Ariko iraraba ibona ati naka arakwiriye ubuzima, arakwiriye igikorwa, twita abana bayo. Nta yindi mpembo iruta iyo kuba nziza mu isi, nta niyo twokora ngo turonke n'ubuntu Imana yatugiriye. Izina ryayo ni ryera, ubone ibihe atazoshira. Amen. Rero nk'uko bisanzwe ikiganiro n'ubuzima buhindutse, musanzwe mukurikirana buri wa gatandatu. Ubuzima buhindutse ni kuvuga ubuzima iyo bumaze kubamwo mpwemu yera, ukagira iyindi myitwarariko ihuye n'ubugombe bw'Imana, ubwo buzima buba buhindutse. Uba utanguye kubaho utabaho nk'umuntu asanzwe, ariko ubaho nk'umwana w'Imana. Iyo rero ubwo buzima busaba yuko twama turabwiga, twama dushira umutwe ku majambo y'Imana kugira ngo bikunde ntitubivemo ngo tugende akayombekeye. Rero nk'uko bisanzwe uyu munsi muri kumwe n'umusavyi mugenzi wanyu muri Kristo Yesu, mwene wanyu yitwa Dushime Aime Vanel. Tugiye dusangirira amajambo y'Imana yiwawe. Aya majambo ni gwawe wewe ufise amasezerano, ariko ukaba uvuga ati ndavye imbere nkabona inyuma, ndabona ntaho ndiko ndaja, ntaho ndiko ndava. Nivyo Imana yaragusezaniye byinshi, kandi koko ntiwavangiwe, urafise ibihamya, mugabo imbere ntaho uri kurabona. Na wewe wumva ubuzima bwawe bwakunaniye koriyanta cyangwa gufata intumbero cyangwa kugira ico bushingiyeko, iri jambo ni gwawe, ijambo ryo gushira icizere no kukigirira Imana. Ego rero urakeneye kugira icizere Imana, kuko Imana nidahemuka. Imigambi y'abantu irapfa kubera bashobora gupfa, canke ivyabo ntibashobora kuorganiza ibihe nk'uko bashatse. Ntushobora kuvuga ngo hirya y'ejo ntegerezwa kuzokora iki, kuko hariho uwundi muntu agufatira ingingo n'ibintu utabushaka. We ntuzi ko uzoba ufise impwemu kugira uvuge ibizoba. Rero birakenewe kugirira icizere Imana. Mu buzima bwawe birakeneye ko wumva ibintu vyawe byose uwo bihereza Imana, kugirira icizere Imana, ukumva ko hari umuvyeyi atari buguhemukire. Hari akarero k'abantu benshi bagiye bagira icizere Imana. Turabona nk'aba Shadrake, ba Daniyeli, ba Abednego. Umwami yarababwiye ati mwebwe mutasenze kino kigwamana murafa nta kabuza. Yamara abo bambwiye ati iyi Mana dusenga nubwo itodurokora ntidushobora kubikora. Kubera iki? Muri bo hari ikintu bari barashizeko icizere, bari baramaze kuvuga ati Imana yacu ntihemuka, turabihamya. Rero na wewe shira icizere mu Mana. Niryo jambo ry'Imana tugiye twige, kandi iri jambo ni gwawe, uryakire mu izina rya Kristo Yesu. Amajambo y'Imana rero tugiye dusangire ari mu gitabo cy'Itanguriro, igice cya 2 umurongo wa 18. Musanzwe muyamenyereye, haravuga ngo uhoraho Imana aravuga ati si vyiza ko umuntu yibana wenyene, hinge ndamuronderere umufasha bikwiranye. Turasubiramo, havuga ngo uhoraho Imana aravuga ati si vyiza ko umuntu yibana wenyene, hinge ndamuronderere umufasha bikwiranye. Amen. Abantu benshi bariko baragerageza kuvuga rino jambo baza gushiramo cane, babogama ku ruhande rw'uko Imana ariyo yazanye ikintu ca mariage, ariyo yazanye cane ibintu vy'imanza, niyo yashimye ko habaho urugo. Ego nivyo, kandi nivyo, mugabo ubutumwa bw'ukuri, lofo ya message y'ino murongo, nuko Imana izi ivy'umutima wawe ukeneye. Impamvu ukwiye kuyigira icizere nuko ubwayo utarinze kuvuga irazi ivy'umutima wawe ukeneye. Ibi bintu bituma wirigwa wisonzesha, ibi bintu bituma utajya wonze, ibi bintu bituma wamura presenta nk'imitwaro, bikanakubuza no gusengera ivy'impwemu, mbere ugasanga na bagenzi bawe ntukibitayeho. Ibi bintu bituma uriko urasenga udasenga ku vy'urukundo rw'Imana, udasenga ku vy'inkomezi zayo. Ibi bintu byose uko bigenda bingana byose, ibi byose biterwa no kumva muri wewe, wumva ko Imana itayishuye umutwaro ufise mu mutima. Rero niyo mpamvu dukwiye kugira icizere Imana, ukumva neza
yuko niyo utovuga canke ukavuga Imana irazi ivyo ugomba. Nivyo gusenga, dutegereza gusenga tukayibwira imitwaro kuko ni papa mugabo kandi irazi ibigukwiriye. Ibi bihuru kuracamwe uno munsi ntibitume widoga, girira icizere Imana. Yigirira icizere mu bihe biryoshe, yigirira icizere mu bihe bigoye, yigirira icizere mu muriro, yigirira icizere mu mazi, yigirira icizere muri byose kuko yaravuze ngo no mu mazi ntuzotwagwa, no mu mbeya z'umuriro ntaco uzoba, ndi kumwe nawe. Si ya Mana iseruka mu bintu vyaheze nk'abandi baseruka baje gukora kumbure nk'amatohoza canke baje gusoma inkuru, ariko Imana yoyo ikora nk'Imana nyene, ikorera rukamvye. Yarindirije kenshi iraturindiriza ko kumbure duca mu vyago. Igihe Abisirayeli bari bageze ku ruzi ku kiyaga, inyuma hari abansi, impande n'impande hari Abanyegiputa bari kure ya Serusavu nyene, bigaragare ko ari Imana. Igihe Lazaro yapfa, Yesu yarabwiwe ko Lazaro yapfuye kandi yari umugenzi wiwe, mugabo ntiyahuse yiruka ngo reka nje kumukiza, oya, ahubwo zari kuba ari intege nke. Yarabanje irareka ngo asibire iminsi ibiri aho yarari. Iminsi nimaze gukwira ari mu mva, Yesu yarahashitse, hama hari agahinda, haba umunezero. Uno munsi aho gahinda ushobora kuba ufise harashobora kuba umunezero, mugabo ikibazo waragiriye icizere Imana yuko itabesha. Erega n'aba Marita na ba Mariya naho bari babivuze, ntabwo baciye bidoga ngo twakubwiye ngo ntiwaje, ngo watevye, mugabo bavuze binginge ngo erega ngo igitabo uhari, iyo uza kuba uhari ngo ntaco yari kuba. Ntibamututse kuko bari bamufitiye icizere. Mbere naho yageze aravuga ati ngo umugabo turacazi neza yuko ico usavye Imana ishoboye kukiguha. Nawe mwana w'Imana, mwene data turi kumwe, urashobora kuba uri mu bibazo, ntugire ubwoba, girira icizere Imana, umira kuco yavuze. Nimba koko ufise ibihamya ko yavuze, niyo yavuze si umuntu yavuze, ntawirinda kugisha inama, irazi ibikubereye. Nimba uri kuca mu nzara, nimba uri kuca mu bukene, hangane muri ubwo bukene nyene, irabizi kandi irakubabaye. Nimba wewe urira indobo yose y'amarira, yo yirira amarira menshi cane kuko ikwitayeho gose. Ego rero niryo jambo ry'Imana. Aha rero hari mu gihe Adamu mu vyiyumviro vyiwe akiremwa ntiyiyumvira mu mutwe wiwe yuko yokenera nk'umugore canke umufasha. Wowe kumbure kuko yiyitira amazina ibikoko, akaba ari we yirigwana, akaba aryama nko mu bwoya bw'intare, akaba yisinzirira mu mashamba atabukoko bumurya. Urumva isi yari kimeze neza hari muri paradi, mugabo ntiyari bwigere yiyumvira mu mutima wiwe ngo avuga ngo Mana ndakeneye umufasha. Ntavyo yigeze avuga kuko mu mutima wiwe nta n'igicapo ca Eva yari afise. Niwari kumubwira ngo acape ngo umugore, ntiyari kumenya n'ico arico. Uwe yarazi ko Adamu ari we yenyene, ibikoko navyo ari birya. Ntiyari yiyumvira ko vyovyara, ntiyari yiyumvira, umva nta makuru yari afise ko nawe yoshobora no kuvyara, basi nta n'ivyo yari yarashize ku mutima. Mugabo Imana yo iramwitegereza, iravuga ngo Adamu, wowe urakeneye umufasha, wowe urakeneye umufasha. Nawe irazi ivyo ukeneye, nuyigirire icizere, irazi imitwaro yawe, irazi amarira yawe, yihanganire, rindira igihe cyayo. Imana ikorera ku gihe, yigirire icizere, yigire confiance, ntihemuka, ntibesha, ntawirinda gukoresha inama kugira ngo ivalide inyishu yawe, ariko igihe kigeze irishura. Kandi iramutsije ija wanashaka rimwe rimwe n'ibihe vy'inkomezi byaraguheranye, ariko yaguteza umunezero. Ishika hari huzuye amarira, ikahazana umunezero. Ishika hari huzuye amaborogo, ikahashira indirimbo. Imana iguhezagire, ugirire icizere Imana, wigirire ubuzima bwawe, wishire ku mutima. Zaburi ya 37:4 havuga ngo ugirire icizere Uhoraho, ngo umugire ibinezero vy'umutima wawe, nawe azoguha ivyo ugomba. Rero Imana iguhezagire, ndizigira kugiye gushira umutima ku Mana ko ivyo bikugora, ukayigirira icizere mu bihe byose. Imana ibahezagire, mugire umunsi mwiza.